dutangure neza na neza kino gice ca mbere ca kino kiganiro tubabwira kwigandagurwa rya Ernest Manirumva. Mbega Ernest Manirumva ninde? Ernest Manirumva yari cegera c'uburongoye ishirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Orukome, rikaba ari rimwe mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike. Uwo Ernest Manirumva kandi akaba yari kandi n'icegera c'umukuru w'urwego rujejwe kugenzura amasoko ya leta. Wa wundi ati igipa cyaburiwe n'impongo. Byose byatanguye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2009, aho hatanguye kwibonekeza inzandiko zitagira imikono zitera ubwoba bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike, bagabishwa ko hamwe batohagarika amatohoza ajanye n'inyuruzwa ry'amatungo y'igihugu yariko akogwa na leta ya CNDD-FDD bashobora kugirirwa nabi. Ivyo navyo ntivyatevye gushikira Ernest Manirumva kuri ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD nyene. Uko twari tweje kubibabwira muti mbega n'igiki caranze igitondo c'uwa 9 ndamukiza mwaka w'2009. Inyuma ya zanzandiko zitagira umukono budakeye na kabiri kuri iryo kerekerezo nyene rya 9 nkuko twari tubibabwiye, niho ababanyi buwahoze ari cegera c'uburongoye ishirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom, Ernest Manirumva, bagwa mu gahundwe basanze ikiziga ca Ernest Manirumva kirambaraye imbere y'imodoka yiwe yari mu rupangu aho yari asanzwe aba muri quartier ya Mutanga Sud iri mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiziga kikaba cagaragaza ibimenyetso yuko Ernest Manirumva yishwe ugwagashinyaguro abanje kucumagurwa mu mutwe no ku maboko. Aha umuntu yo kwibaza ikibazo, mbega iryo yicwa rubozo ryakorewe Ernest Manirumva ryoba ryavuye kuki? Hoba hari ibinyegezwa ku makuru yari afise kubijanye n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta byariko bikogwa n'iyo leta ya CNDD-FDD? Ikigaragara coco nuko abo bicanyi binjiye mu cumba c'inzu yari asanzwe araramwo, bagatwara impapuro zari mu bubiko bwazo, ico bita farde. Hama iyo farde ikaba yahavuye itogwa ku gitanda c'uwo muhisi nyene, igaragara ko amaraso. Ibyo ntibyahereye aho. Abo bicanyi ntibibagiye kuja ku biro vya Ernest Manirumva aho babomoye umuryango bakinjira aho yakorera. Aho ni mu gihe aho yakorera hari hasanzwe hacungerewe n'abapolisi babiri, nkuko naho yari asanzwe aba naho nyene hari hafi y'ikirindiro c'igipolisi. Ariko ivyo byose bikaba vyabaye mu gace ntangere, ntihagire n'ikibazo bitera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ico bikoze muri ico gitondo c'uwa 9 ndamukiza, nkuko twejeje kubibabwira, harabonetse bamwe mu nzego z'igipolisi n'izigisirikare. Muri abo babonetse harimwo uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe, Lieutenant General Germain Yoyankana. Inyuma yaho leta ya CNDD-FDD yahavuye itangaza ko hagiye gukurikira amatohoza kubijanye n'iryo gandagurwa rya Ernest Manirumva. Nkuko twari tweje kubibabwira, inyuma y'akakaruhuko reka tubabwire amatohoza yahavuye akurikira urupfu rwa Ernest Manirumva nkuko byari byaheje gutangazwa n'iyo leta ya CNDD-FDD. Inyuma y'iryo gandagurwa rya Ernest Manirumva, leta ya CNDD-FDD yacishiraho imigwi ibiri yatohoje kuri urwo rupfu, ariko gushika uno munsi nta uramenya icavuye muri ayo matohoza. Aho twababwira ko umugwi wa mbere w'amatohoza wari ugizwe n'abapolisi b'igihugu, ukaba washyizweho n'umuyobozi mukuru w'igipolisi. Uwo mugwi nawo ukaba wakoze ikiringo c'indwi zibiri. Umugwi ugira kabiri w'amatohoza nawo washyizweho n'umushikiriza manza mukuru wa Republika Elize Ndaye. Uwo mugwi nawo ukaba warugizwe n'umushikiriza manza wa Republika muri meri ya Bujumbura, hamwe na bamwe mu bashingwa manza na zimwe mu ntwaza ngabo mu gipolisi. Uwo mugwi wo wakoze amezi 5 yose, ariko nawo nyene ukaba wagiye kurangiza nk'uwa mbere ataco utanze nkuko twabibabwiye. Igitangaje kurusha nuko leta ya CNDD-FDD yigira nkaho ataco biyibwiye. Amashira hamwe adahanira ibyicaro
vya politike amaze kubona ko amatohoza y'iyo migwi yose uko ari ibiri ataco avuyemwo kandi ko leta ya CNDD-FDD yiciye amatwi yaciye atunganya urugamba rwo kurondera ukuri ku butungane kuri Ernest Manirumva ico bise campagne justice Ernest Manirumva mu kinofunofu. Ibyo bikaba byama bikorwa uko ukwezi gutashe kwigenekerezo rya 9 ari naryo Ernest Manirumva yagandaguriwe ko nkuko twatanguye tubibabwira. Ubwo rugamba rwatumye leta ya CNDD-FDD igondozwa iremera irashiraho umugwi w'amatohoza ugera gatatu. Uwo mugwi ukaba wari urongowe na Adolphe Manirakiza umushikiriza manza wa parke nkuru ya Republika, akaba yaranafise ububasha bwo guhamagaza nibihangange mu gipolisi kandi wewe akaba yaranazwi nk'umuntu adatamikwa ijambo. Ico gihe niho haca hagarikwa umugwiza tunga akomeye cyane Irere Ndayizamba, ubu nawe akaba yegereye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba yaranagwanije cyane bimwe biboneka ibikorwa by'irishira hamwe Oricom. Ico gihe nyene uwo mushikiriza manza yaranarengukije kandi Colonel David Nikiza, bikanavugwa ko yashatse no kumufunga. Ariko ico bikoze uko iminsi yagenda iravamwo niko nibikorwa by'umugwi wa gatatu navyo nyine vyagenda biradindira, ubona ko bigiye gufata inzira nk'imigwi yawubanjirije kandi byagiye kurangira n'uwo mugwi utanze icegeranyo c'amatohoza kidakwiye. Ariko ico bikoze umugwi wowo warashoboye gutanga inzira y'ibyo ubutungane bwofatirako kugira ngo ukuri kumenyekane kubijanye n'igandagwa rya Ernest Manirumva. Ibyo navyo bikaba bitari kure cyane y'ibyo dusanga mu matohoza yakozwe n'igipolisi ca leta zunze ubumwe za Amerika FBI. Uko twari duhejeje kubibabwira muti mbega ni bande bavugwa mwitegurwa n'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Mu mazina radio igicaniro yashoboye kumenya haragaragayemwo amazina nk'uwitwa Gabriel Nduwayo batazira sese, avuga ko ari we yoba yaragandaguye ubwiwe bwa minwe Ernest Manirumva. Haravuga kandi na David Nikiza umukomiseri mu gipolisi yarajejwe akarere k'uburaruko bushira uburengero. Haravuga kandi izina rya Albert Bisaganya icegera ca David Nikiza hamwe na Godefroid Barampanze umukomiseri mu gisagara ca Bujumbura. Ibindi vyasabwe n'uwo mugwi ugera gatatu w'amatohoza hariho kuronswa ivyaciye ku murongo wa telefone hagati ya David Nikiza na Generale Adolphe Nshimirimana yararongoye kwego gwiperereza. Ivyo navyo bikaba bitabonetse. Kuronka ibyavuye mu makanda yafashwe n'umugwi ujejwe amatohoza FBI na cane amakanda yafashwe kuri Albert Sibomana hamwe na Egide Musabimana, tutibagiye na Ntimpirange za Celestin, kugira ngo bihuzwe n'amakanda yafashwe ahabereye ubwicanyi bwa Ernest Manirumva no ku miduga itekwa ko yoba yarakoreshejwe muri iryo gandagurwa. Harasabwe kandi kwerekana isano riri hagati y'urupfu rwa Ernest Manirumva hamwe n'igandagurwa rya Kapitene Pacifique Ndikuriyo, akaba yari intwaza ngabo yari mu bacungera umuhisi umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Bivugwa ko yari mu nama zitegura igandagurwa rya Ernest Manirumva, mu nyuma agahava yanka ku munota wa nyuma kuja mu gikorwa cyo gushira mu ngiro iyo gandagurwa. Ikindi radio igicaniro yashoboye kumenya nuko mu matohoza ya FBI hagaruka amazina y'ibihangange mu bajejwe umutekano nk'umuhisi Adolphe Nshimirimana yararongoye iperereza ry'ico gihe. Hakavugwa kandi na General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi, uno munsi akaba ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano muri yo leta ya CNDD-FDD nyene. Haravugwa kandi na David Nikiza hamwe na Desire Uwamahoro. Ikindi twabamenyesha nuko isoko ry'amatohoza rya FBI ari umupolisi yitwa Gilbert Habyarimana, umwe mu bari mu nama yitegurwa n'ishigwa mu ngiro ryo kugandagura umuhisi Ernest Manirumva. Kuvyo uwo Gilbert Habyarimana yabwiye FBI nuko Ernest Manirumva yanyurujwe akuwe mu rugo iwe bamujana ku biro by'akazi aho yari asanzwe akorera mu Kigobe,
mu nyuma avanwaho mu Kigobe ajanwa mu biro by'ikigo cy'igihugu kijejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu aho yaborejwe igufa agaheva anagandagurirwa. Ikiziga ciwe gica kijanwa muhiriwe igihe cy'isaha 9 z'ubuca. Ibyo bikaba bihuye neza na neza n'ibyo ababanyi ba Manirumva bavuga ko babonye umugwi w'abapolisi b'igihugu 8 binjiye mu rugo rwa Manirumva bakagaruka inyuma y'ikiringo c'amasaha 2. Nabo bakemeza ko kuri iyo nshuro igera kabiri bababonye hari muri ayo masaha ya saa 9 z'ubuca. Muti none mu byukuri Ernest Manirumva yazizike. Jeje kubabwira muti none ku byukuri Ernest Manirumva yoba yazizike. Imbere yuko twishura kuri kino kibazo twobanza kubibutsa yuko umutegetsi umwe rudende muri ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD ariwe yashoboye gushika ku rugo rwa Ernest Manirumva igihe ikiziga cyari kimaze gushikanwa ku rugo iwiwe. Uwo nawe akaba yari umushikiranganje wo kwivuna abanse w'ico gihe Lieutenant General Germain Yoyankana nkuko twatanguye tubibabwira. Igitangaje kurusha nuko atamutegetsi numwe aserukira ubushikiranganje bujejwe umutekano. Uwo nawe akaba yari General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari burongowe na Edouard Nduwimana, bose bakaba bakomoka muri umugambo wa CNDD-FDD. Muri abo babiri nta numwe yigeze agera aho habereye iryo bara. Ariko ico twobabwira nuko Ernest Manirumva yariko akora amatohoza ajanye n'igugwa ry'ibigwanisho inyuma yo guhabwa amakuru n'umukenguza amateka yitwa Jean-Marie Rugira yarajejwe ibibazo by'umutekano, akaba yari n'umunywanyi w'umugambo wa CNDD-FDD. Amakuru yamuhaye yavuga yuko ubushikiranganje bujejwe umutekano uburiko buragura ibigwanisho bigizwe n'inkoho zingana n'ibihumbi 40. Ernest Manirumva amaze kuronka ayo makuru ubwiwe yaciye yishikira mu bushikiranganje bujejwe umutekano kwitohoreza ayo makuru ajanye n'iryo kugwa ry'ibigwanisho. Wa wundi ati ugushaka urupfu asomingwe. Manirumva yarahejeje gukora ibidakogwa kuko yarafukuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kwerekana ubucuti ubwo butegetsi bufitaniye n'umuhari FDLR. Ubu nawo akaba ari umuhari w'iterabwoba wanakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Ayo makuru nayo akaba yavuga yuko ubwo bucuti bwari mu bijanye n'urudandazwa rw'amabuye y'agaciro no guhanahana ibigwanisho byakogwa na CNDD-FDD hamwe n'uwo muhari w'iterabwoba FDLR. Ibyo radio y'igicanye bikabibikesha kandi icegeranyo ca ONU yakoze mu gihugu kibanyi ica Kongo. Inyuma muti mbega nigiki twomenya tukanatahura ku bijanye n'urupfu rwa Ernest Manirumva. Mu matohoza Ernest Manirumva yariko arakora yaragaragaza inyonyezwa n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu bikogwa n'inzego zikomakomeye zari zigizwe na leta ya CNDD-FDD. Kwisonga hakaza urwego rw'iperereza rwayorongowe n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, akaba ari nawe yahuza leta ya CNDD-FDD n'umugwi FDLR muri rwa rudandazwa rw'amabuye y'agaciro n'ibigwanisho bahanahana hagati y'iyo migwi ibiri. Harimo kandi n'ubushikiranganje bw'umutekano bwaye burongowe na General Alain Guillaume Bunyoni, uno munsi n'umushikiranganje wa mbere. Ari nabwo bwagura ivyo bigwanisho gushika uno munsi bitarashikanwa mu bubiko bwabyo, uretse urupapuro rwerekana neza na neza ko ivyo bigwanisho byaguzwe.